sarindese niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. yakoze imirimo ntari gukora kandi umwana w'umuntu atari gushobora. yakoze imirimo ntari gukora kandi umwana w'umuntu atari gushobora. wakoze imirimo ntari gukora kandi umwana w'umuntu atari gushobora. wakoze imirimo ntari gukora kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Yesu nabahezagire cyane abaho umugisha gose. rero naragize ibibazo, no kuvuga jewe haraheze ukwezi kose ntoga kandi amazi ndayoze, naca numva ngize ibibazo, naca ngira ibibazo nkumva ndaturubuye, nkumva nyene ndagize ikibazo gikomeye cyane mu mutima, nkumva noturubura gutyo kuko nishize ko amazi hari igihe naja mbona ibishirira ku mubiri by'umuriro vyaka nyene, vyari ibintu by'ibisigo vy'abadayimoni nyene bikomeye cyane, nkavayo naturubuye nahahamutse rwose. je naragize ikibazo cihahamuka rwose kubera ivyo bihe naciyemwo. rero hari igihe nashobora kuba muremure nkongera nkaba mugufi, nkaba muremure nkongera nkaba mugufi. Urumva vyari ibintu vy'imiyaga mibi bikomeye cyane biteye ubwoba. ibindi navyo hari igihe nigera guhinduka inzara z'ibisiga, inzara z'ibisiga gutyo nkahinduka inzara z'ibisiga. rero nca nguma senga, hacagera igihe maze kubona mugaye amaguru, nca ndavuga yuko bashobora kugenda kubivuga mu biro nkataha nkaheba ishure. bene data baca bavuga ati reka rero dukorane dusenge Imana, hanyuma tugende tubivuge ni muri direction, hanyuma babikore babigenze neza, baraba ukuntu bobigenza. rero iyo ico gihe nca ndatombora, haca hasohoka itegeko rivuga ngo yuko uwize ibice bibiri bamugirira mwayene. rero baca bangirira mwayene y'ibice bibiri. asha naje kuri afishaje cambamwo, ndamenya ndaronka diplome certificat d'humanité générale de poste fondamentale. ndayironse rero. ico gihe ndibuka ngiye gukora ikizeta nkigwaye nyene. usubiye inyuma gatoya naciye manza ndarindira, ntashe bampaye uruhusha rwo gutaha. naciye ndindirira ku rusengero ikibatizo, kubera nagomba kugenda mbatizwa. baca barambatiza, bambatiza ico gihe n'ukuri nagoma nihana ivyaha, natura ivyaha duto na tunini na binini vyose natura, nta kintu na kimwe. asha numvise ikintu cyose komumanya naca naturana, kuko navuga ati n'ukuri je ndakeneye yuko igihe Yesu yabatizwa inuma ikaza ikamugwako, na jewe ko yoza ikangwako. niko naguma ndavyiyumvira, ariko ntivyabaye, kuko ntivyabaye nyene, kubera urumva twe turi abantu, ntivyoba na gato. ariko hageze aho mbatizwa narahawe mpwemu yera. yego je nabatijwe mu mazi menshi, nararonse mpwemu yera. hanyuma rero mbatijwe nca ndataha, ndamara igihe muhira, hanyuma ndagaruka gukora ikizeta nayikora nyene ntize nyene, kubera mu mutwe ntivyari bipanze neza. nari mfise ikibazo kabisa,
Ego muga ariko naguma senga cane, naguma natura amaraso ya Yesu Kristo, naguma nihana, naguma natura ivyaha, naguma mvuga atarera Imana kuko nayo nayisavye yuko yosubira ikampa rimwe nkakizwa nkataha mw'ijuru meze neza atavyaha mfise. Rero navuguma mvuga ati umwanya n'umwanya Imana yanyongeye iki gihe, yanyongeye nihane ntunganye vyose kugira ngo nce ntaha nka Hezekiya. Mwana noshimye kuko nayo numvise ubutumwa buvuga kuri Hezekiya ngo yongewe imyaka 15, ayongewe iyo myaka 15 mu nyuma ngo acakora nabi. Nanze naguma mvuga ati Mana sinkeneye yuko nkora nabi nka Hezekiya, uzundinde kuba nka Hezekiya yaciye azikora nabi ku kanyuma yongewe imyaka 15. Nanze ko wanyongeye iyi minsi ibi yo kwihana, kwatura ivyaha, no gusenga no kuguma mu bushobozi bwa mpwemu yera. Asha narimo umuriro mwinshi ico gihe, navuga ati nukuri ubushobozi narimwo, navuga ati ngira ubushobozi bwari muri lise Rutovu bwose nabutwaye, bwaciye buja kuri jewe kuko narasenga rwose, nasenga nk'umuntu nyene amaze igihe kinini nyene akijijwe, yamaze kurama n'umuntu, nta n'abantu bashobora kumenya yuko je ndi umunyagice ariho nk'igikizwa, nta n'umuntu yabitahura. Abantu baguma babona asenga nk'umuntu nyene yamaze kurama. Cyo vyumva mbese abahezagire kabisa, kandi abampera umugisha gose, abampezagirire cane. Rero nca ndakizwa nguma senga. Ndibuka ndi gukora ikizeta je narakora n'ingoga mpejeje nkaca mba mu kuririmba indirimbo ivuga ngo turafise Imana bagenzi dukunda, turafise Imana bagenzi tubabara, turafise Imana bagenzi tazi kubesha, ivyo yatubwiye mugenzi zobishitsa. Eliya ibonye musi y'igiti c'umurotemu, yamubereye inyishu mugenzi zo kubera inyishu. Daniyeli nawe mugenzi yarayibonye, yamurokoye mu ntambwe mugenzi nawe izo kurokora. Haraho wihebura mugenzi ukamenga urapfuye, haraho wihebura mugenzi kubera ivyo ubona, haraho wihebura mugenzi kumenga urapfuye, haraho wihebura mugenzi kubera ivyo ubona. Oya ntibesha Imana yacu irakomeye, oya ntibesha Imana yacu izokwishura. Twihangane twihangane, ijuru riratabara mugenzi twararibonye. Naho ubona uruhijwe mugenzi no gufatwa nabi, ukuvugwa nabi inshuti yanje siko guta agaciro, ujya guhera gusenga mugenzi siyo nyishu y'ibibazo. Imana yatubwiye mugenzi kwizoduha umugisha, komeza gusenga no kwezwa niyo nyishu y'ibibazo. Reka guhemuka, guma ku masezerano, rindira iyo Mana ugume mu kwizera. Ivyo yatubwiye izobishitsa, niwaguma usenga nturambigwe no guhagarara. Reka guhemuka, guma ku masezerano, rindira iyo Mana ugume mu kwizera. Ivyo yatubwiye izobishitsa, niwaguma usenga nturambigwe no guhagarara. Ego Yesu ashimwe. Niyo ndirimbo naguma ndirimba numva mu bushobozi, kuko hari ivyo ari indirimbo, hari igice navuzemwo ivuga ngo haraho wihebura kubera ivyo ubona.
rero nanje hari ivyo nabona nkihebura kasha numva irandemesheje iyo ndirimbo. Yego, Yesu nabahezagire kandi abaha umugisha gose, abaha umugisha. Hanyuma rero ndakora ikizeta ndaheza, hanyuma rero ndataha ndasubira i Makamba nkaguma senga kenshi, nkaguma senga ndi mu bushobozi bwa mpwemu yera nisonzesha kenshi. Harageze n'igihe ubwo kwisonzesha kenshi amaso asigara ari hejuru, amaso yararotse kubera nyine kuguma senga nongera nisonzesha kenshi. Rero haragera igihe Imana irambwira ati Juste, turabona neza, ndabona intambara zose warazishoboye kuzigwana, ariko harasigaye iyindi ntambara ya nyuma, kandi nawe nyene uzoyishobora, uzoyigwana. Rero no kuvuga ico gihe jewe iyo ntambara ya nyuma uzoyigwana kandi uzoyishobora. Ico gihe rero nca ndatekana ikirambwira ati none wewe haragera yuko ndagutahana. Imana ariko imbaza, haragera ko ndagutahana? Nca ndayibwira toya. Ikirambwira ati ni vy'ukuri ntiharagera ko ndagutahana, kuko hariho ibikorwa gisigaje gukora utarakora, biri imbere yawe utarakora. Ikirambwira ngo umugabo nobereka baburahamwe ingene bameze, mwoca mukumbura gutaha ariko ntabo ndabereka. Iciravuga ngo nimba mufise amaso yo kubona nimurabe murababona, ariko kubera ico gihe nta maso y'impwemu nari mfise yo kuraba, sinabaye nk'ibibona. Ariko Imana yarambwiye ati nzogutahana hageze, ndakwemereye ijuru. Rero ijuru tuzoritahamwo, tuzorigendamwo, bizogenda neza. Umuntu wese agwanire kwezwa, gutunganya kuri gito na kinini. Ijuru tuzorijamwo, Imana yararitwemereye. Hari ibyo yadusezeraniye muri Bibiliya, muri Yohana wa 14 ku murongo wa mbere, bivuga ati yarabidusezeraniye ijuru. Muhira kwa data hari amazu menshi, yataba hari mba ndabibabwiye. Ivyo yarabitubwiye. Ivyo rero tubishire muri ntibate, ntituvyibagire, twame tubigendana mu mutima kugira ngo tuzobigwanirire, Satani ntazobitunyage. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero mu nyuma Imana iciratuma umuntu avuye Igitega, amutumye Igitega, araza arambwira ati wewe uri mu ishure ry'Imana kandi uri muri formation y'Imana. Rero uwo munsi Imana acaransengera, acambwira ati Imana izokugirira neza, wewe uzogume kora neza. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero haragera igihe uwundi muntu acaraza ansasumira rirya jambo nahereyeko mu ngoma ya mbere 4 igice 4 ku murongo w'9 na 10. Ati Yabeshi yarusha icubahiro bene nyina, namwise Yabeshi kuko namushikanya ngoye. Yabeshi atakambira Uhoraho, Imana imuha umugisha. Ego rero niryo jambo ry'Imana ararinsomera, acambwira ati rero Imana igiye kugukoresha ibintu tutazi na twebwe, ariko uze wirinde ntiwomoke ngo abadayimoni bakugirire nabi. Arabimbwira n'uwundi wa kabiri wo muri korale, cheftaine wa korale centrale Makamba, araza arabimbwira na nyene gutyo. Rero niho naje mbona shika ko n'icago ca trouble mentale. Rero nkagira trouble mentale, nkaguma mvuga ibintu bidatonze, nkakora ibintu bidatonze, kugeza naho abantu bagira ubwoba, kuko ibintu nakora vyari biteye ubwoba cane gose. Haragera n'igihe nkagenda mu mabarabara
nkandika amaparake y'amamodoka nkirirwa iyo nyene nkora ivyo nyene ta bindi nyene nkora. Rero birabandanya birakomera, kandi ico gihe nagira trouble mentale. Mukuru wanje yiga kw'ishuri, ico gihe na mukuru wanje maze kugira iyo trouble mentale kubera ibintu nakora vyari bisize ubwenge, waroberwa ko ngwaye. Rero ico gihe nakora ibintu bidatondetse gose kugeza naho iyo trouble mentale yatanguriye ku rusengero. Ku rusengero rero ndabadurumbanya bose bariko barasenga, baca barasohoka. Basohotse baramfata banshira mu cumba c'amasengesho. Ico cumba c'amasengesho rero ncafata, hariyo n'igitanda, ncafata intsinga zose ndazirandaguza amaboko z'umuyaga nkuba, ndarandagura intsinga zose nsira ngaho. Binjiye basanga intsinga narandaguye, amatara naranduye, bariyumvirana none ko atafashwe n'amatara vyagenze gute. Byari ibintu bisize ubwenge gose. Rero jewe hari ibintu nagenda ndabona, narashobora kubona nk'umuntu, narashobora kumubonamwo abantu batatu, nkamubonamwo umuntu akiri umujene, n'uwundi w'umutama, n'uwundi nyene w'umutama gose agendera ku gakoni. Namubona ndakuravye nakubonamwo abantu batatu. Je rero ibintu nabona abandi sivyo babona. Narashobora kugenda kubona umuntu nkaja mbona ariko araguruka kurya kw'inyoni, tahe nkumva ibintu abandi nyene batumva, nk'abantu boba baragwaye trouble mentale. Naye ndavugiye ntahe bo baca babimenya, kubera hari ibintu ushobora, iyo ugwaye trouble mentale hari ibintu ushobora kubona abandi batabona, hari ibintu ushobora kumva abandi batumva. Trouble mentale ni kwifata. Rero je ivyo bimenyetso ndabigira, baca barantwara. Aho rero navuga ko ngomba kugira mariage. Nafashwe trouble mentale mvuga ngo ngomba ngire mariage, nkapanga na date nkazipanga gutyo. Hanyuma baca barantwara ku bitaro, bantwara Ikigutu, ibitaro vy'Ikigutu, baramvuza, ndafata imiti ntoya Kamitende, ca ntangura gukora kudandaza ibutike, idandaza amezi 5, ca nongera ndavaho nja mu Rutana, nongera ndavaho mu Rutana canja i Bujumbura, nkorera i Bujumbura. Nkoreye i Bujumbura nguma afata imiti, ndateba imiti ndayiheba. Maze kuyifata imyaka 3 yose ntasiba ikinini mu kanwa, imyaka 3. Numva ko vyari ibintu bikomeye cane, ibintu nari ngeze mu kigeragezo gikomeye cane. Ico rero nico kigeragezo Imana yambwira ca nyuma, ndiko ndagwana n'ubu, nkiriko ndagwana, kandi nzoteba neshe, kuko intambwe ngezeko ni intambwe nziza cane, kuko ubu meze neza, nubwo ntaraheba imiti. Hanyuma rero ndayiheba imiti, mu nyuma ca nongera nsubira gufatwa. Fashwe nyanyene nafashwe kwa kundi, nafashwe ngomba gukora ubukwe. Ubwo bukwe rero nagomba gukora, ubwo nari nabushikanye niko ba mwarimu barakira nyene raporo yuko ngomba kugira ubukwe. Mugabo ubwo bukwe nagomba kubugira kubera yari trouble mentale nyene, nafata nkavuga yuko ari Imana yambwiye ko ngira ubukwe, kandi ko utazorenza ukwezi kumwe. Mu kwezi kumwe nzoba ndabugize, ntanze raporo ukwezi kumwe, navuga ko mu kwezi kumwe ko nzoba ngize mariage. Urumva vyari ibintu bikomeye biteye ubwoba. Rero birabananira ko ukuntu bofasha, kuko nta muntu n'umwe yashobora kumufasha. Ahantu bose narabatururuza, uza kumbwira navuga ati ivyo bintu ntibibaho, je ivyo twavuganye n'Imana nivyo nzi. Ariko yari trouble mentale, bwari ubugwayi bwo mu mutwe. N'umukobwa twari dukundanye nari narose nyene, twavuganye yuko tuzokubakana nyene, twavyumva kumwe tukabivugana ko tuzogira mariage mu kwezi kumwe. Umva vyari ibintu bisize ubwenge. Rero nagire ndamvugere ahantu nyene natabariwe n'abantu bariko baranyumviriza mu bintu bijanye no kubaka, attentive, kugira ngo ntibashobore guhusha, kuko uhushije urugo
ni gihonomo. Kuvuga je naragiriwe ubuntu, Imana yarangiriye neza, kuko uko Satani yari yabiteguye vyararase. Imana yarabizengazenze irabikora ukuntu bimwe bitangaje, ngire ndababwire, irabihindura ibigenza neza. Ubwo bukwe burafutwa kubera vyabonekanye neza yuko rwaye mu mutwe ndi trouble mentale. Rero Imana icihagurutsa undi mukozi w'Imana ava mu Rutovu, rero ikiramuzana mu gisagara ca Bujumbura, caraza arantumako, acarambaza imva n'imvano y'ibintu, acasanga ahubwo mfise ikibazo ca trouble mentale, acambwira ati rero weru tumanze tuje kukuvuza. Ndabimwemerera, tuguma tuvyigako ibijanye n'ubwo bukwe, dusanga ahubwo Imana ntiyavuze yuko twubakana n'uwo mukobwa, kwabaye ukugwara mu mutwe. Maze kubibona neza yuko kwabaye ukugwara mu mutwe, naciye tuvavanura n'uwo mukobwa. Uwo mukobwa yaguma anyiruka ko nyene ngo ndamutware, kandi uwo mukobwa yari afise umwana akuze. Rero kubera nyene nari nzi yuko ari Imana yavuze, nico gituma navuga ati naho afise umwana nzomutwara, atangorane nimwe nabibonamo. Rero tuca ndaronka rero uwo muvyeyi wo mu buryo bw'impwemu, arabimfashamwo, arabindongoramwo, n'ubu nyene aja arabimfashamwo kenshi. Ikintu kindakiye cose ca ndamubwira, akaca mfasha, bikaca bigenda neza. Aramfasha kubitondeka neza, biragenda neza. Uwo mukobwa ndamusezera, ariko mu kumusezera, kuko je nari nzi neza ko ari Imana yabivuze, bivanye n'amajwi numvise, nari nzi ko ari Imana yabivuze. Nca mvuga ati rero reka nsenge, reka sabe ikimenyetso. Nca ndasaba ikimenyetso, namvuga ati Mana, nimba ari wowe wabivuze yuko nzogire mariage n'urya mukobwa nyene afise umwana, uhagurutse umuntu avuye hanze aje avuga ivy'iyi mariage, kandi hatarenze mu ndwi imwe. Maze gusenga, maze gusaba ico kimenyetso, mbone ntikibaye, naciye nizera neza yuko Imana itabirimwo. Maze kubona ko itabirimwo nyene, ca ndabifuta muri seruvo vyose, ndafutanganya. Babona iyo mukundanye n'umukobwa mukamarana nk'igihe nk'ukwezi kose, mama maze kwiyumvanamwo muri we, kugira umwikuremwo biragora cane. Rero nanje icatuma ndamwikuramwo cari uko mvuga ati je ibintu Imana itemera, Imana itarimwo, sije nobijamwo, kuko ntavyo noshobora. Kuko ico gihe naho nagembagire mariage, nta kintu nari mfise, nta n'ikintu na kimwe nari mfise, nta mahera nari mfise, nta n'urukoroti rumwe nari mfise. Amahera yose yari yarampezeko, kuko nari narahomvye mu vyo nagenda ndakora vyose, nagenda ndahomba kubera nyene iyo trouble mentale nari mfise. Rero urumva ubwo bugwayi bwo mu mutwe. Rero ndashima Imana yuko umuntu agwaye mu mutwe ashobora gukira, kandi n'ukuri nubwo nagiye ku bitaro bakampa imiti, sinovuga ngo nakijijwe nuko nagiye ku bitaro. Oya, ni Imana yonyene, kuko hariho abantu baguma bivuza, bavujije nyene bagwaye trouble mentale, bagwaye mu mutwe batakize. Ariko jewe kubera numva nakize, meze neza, ndashima Yesu. Ego, ndashima Yesu, kandi yangiriye neza, yatumye yanira iyo mariage nagombe ngire. Kandi vyari bigoye cane yuko uwo mutego Satani yarazanye ntashobora kuwugwamwo, kuko ndibuka igihe kimwe turi kumwe n'uwo mukobwa, basanga turiko turakora ibintu vy'amakarese n'ibiki, ibintu bityo ukamenga nyene birakijijwe, dukoranako ibintu nyene nk'uko nyene. Ariko Imana irandinda, sinasambana. Imana yarakoze cane, yankoreye ibikomeye,
natwe turanezerewe. Yesu nabahezagire. Niyi ntahe abayumvise mwese mukizera mukamva ngene ibikomeye biri muri intahe, muhezagirwe mugira umugisha, umwami abagumbire mu mutima. Yesu abahezagire. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahataneze